Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nshuti bakunzi muri mu mpande zine z'isi, ndabaramukije ndabahaye mwiriwe muri amahoro aho mwiriwe. Jewe niriwe amahoro, meze neza, nguwe neza. Hama no kubagiye kunkurikirana mu gitondo, ku mugoroba, ndabaramukije ndabifurije amahoro y'Imana abe mu mitima yanyu. Hama nkuko bisanzwe nirita muhoza musanzwe muvugana, sanzwe ari genda bigisha inyigisho zo kumenya icarabu no n'abarabu kumenya ikirundi. Turi kumwe nshuti zanje. Rero ndaje mu kindi cigwa cuno munsi kugira ngo twige kandi twigishanye nkuko bisanzwe. Ndabashimira cyane bantu mwese mumaze kuza kuri runo rubuga, ndabakengurukira cyane. Nukuri muraba agaciro kandi muraba ingenzi kuba mwarashoboye kuza mukagira subscribe kuri runo rubuga. Muracari bakeyi n'abandi turacabakeneye, ariko ndashimye vyimva mutima buri muntu wese yateye intambwe akaza kuri no rubuga. Haswa rero umuntu yikurikije akagaruka karaba ikindi kiganiro, ubwa mbere yarayibonye arayifyonda ko subscribe, aragira ruturu, aragaruka. Mana we, Imana iguha umugisha aho uri hose, ibyawe ibihunda umugisha. Nuko rero nkuko bisanzwe, reka duhe kaze, sindabarambira, reka duhe kaze na bene wacu n'aba bandi bose bakeneye kwiga ururimi rw'ikirundi, bakeneye kwiga bari mu bice bitandukanye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسم أنا ريتا، اليوم نجيب دراسة جديدة. اليوم دراسة تاني. هذا دراسة اليوم دراسة خفيف، دراسة ما في قوية، دراسة كويس. تدري تكلم لغة كيروندي، تدرس كلام لغة، تدرس رسم لغة سعودية. طيب تماما. اليوم دراسة خفيف. نفسك اليوم ما فيها دراسة كبيرة، نهاية دراسة شوية عشان تدري سلسلة. طيب تماما. معلش أنا نباك أنت تجي هذا الشانل، رسل صديق، رسل فاميل، رسل ناس عشان تجي تدرس لغة كيروندي، عشان في يوم واحد أنت تسافر تصير كيف تدري لغة بروندي. طيب تماما. اليوم أول شيء واحد نتكلم عربي، بعدين نتكلم لغة كيروندي. طيب تماما. اليوم أول شيء هذا فرش كيروندي إتابي. هذا تاني جدار ara kirundi ikibambazi. Jida ikibambazi. Hada tani esma daga. Budaga nukuvuga ko abarabiri. Budaga ara kirundi esma amadirisha. Daga idirisha. Daga ni idirisha, nukuvuga ribari rimwe. Hada esma dulab. Akabati mu kirundi, akabati. Dulab akabati. Gasara imashini yo kumesa. Gasara imashini yo kumesa. Mikina dufate ko ari icarahani. Ego, mikina icarahani. Daraja nukuvuga kuma escalier. Sarama ni ingazi.
Golfa. Golfa. Golfa ni muchumba. Hamam. Muri toilette. Mu Kirundi biragoye kuvuga. Muri toilette. Matba. Matba. Hari abavuga ngo matbaha, matbaha, matba, matba. Mu gikoni. Mirabes. Hada mirabes. هذا اسم ملابس بس هذا مكنا بروزة. هذا بروزة. هذا فنيرة. في كثيرة بروزة. في ناس تكلموا بروزة nukuvuga ngo numupira. Nkuko twe tuzi ko iburuzi ari ibikozwe mu yindi mpuzu, mu mpuzu ziba zoroshe. Buruza. Hada buruza bas fi tane esma finira. Ushobora kuvuga finira canke buruza. Umupira ushobora kuvuga buruza. Umupira mu Kirundi ni ijambo rimwe gusa. Umupira ni umupira. Iburuza ni buruza, ariko mu Cyarabu buruza. Iburuzi cyangwa umupira ni bisigura impuzu yo hejuru. Ego. Hama mirabes twavuze ko ari impuzu kawi, kugorora. Kawi, kugorora. Tare kawi. Tare kawi mirabes. Tare kawi mirabes. Ingo ugorore impuzu. Tare kawi mirabes. Magasir. Magasir. Hada magasir mu ruhande rwo kogerezamo ivyombo canke uruhande ukarabiramo. Magasir. Hada uvuze ngo rohe magasir, genda woze. Rohe magasir, genda ukarabe. Genda hajya ho gukarabira. Rohe magasir, genda hajya ho gukarabira. Rohe gasir, urumva biratandukanye. Rohe magasir, rohe gasir, genda woze. Rohe gasir hamama, genda uwoze ukorope muri toilette. Rohe gasir mirabes. Rohe gasir mirabes. Ana rohe gasir mirabes. Rohe gasir mirabes, genda umese impuzu. Ana rohe gasir mirabes. Jewe ndagiye kumesa impuzu. Tayibuta mama. Gasir twavuze ko ari koza. Kawi twavuze. Rohe gasir iden. Rohe gasir iden. Rohe gasir mirabes. Rohe gasir iden. Okay tamam guys, byari ibyo murabizi ko ntabashaka kubarambira cyane. Byari ibyo, ariko nk'umusista wanyu ndahari, nimwitinye ntimurgotwe kuza kugira ngo muze dukore twiteze imbere.
umuntu wese azobabona ariko ararenganywa canke hari ikintu akeneye ubu ngiye kuza ndashiraho inimero mugabo nzozikoresha kuzivuga kuko ndazanditse zotora umuntu uwo ari we wese. Ngira nze ndavuga nimero zanje mu mpera nzoza ndazivuga video iheze, no kuvuga urashobora guca ugenda ukandika 966 548 504 347 966 548 504 347. Ubu ufise ikibazo, afise ikintu agomba kunshikiriza canke hari vyinshi ugomba kumbaza, urashobora kunyandikira nta kibazo. Kimwe gusa nanka abandika bagorana kubera ko umwanya ni muto, abakoresha ntibanyemerera gukoresha telefone cyane. Ndayikoresha mugabo niyivye, sivyo? Ariko ari ivy'akazi, ari ivy'akamaro, ari ivyo kuvugana n'abakoresha, ndahari nk'umusista wanyu kugira dufashanye. Fashwa warafashijwe cyane, kora neza uzoyisanga imbere. Soko guys, amahoro y'Imana bane namwe, ndabipfurije amagara meza, muroranirwa aho muherereye, ibintu bishishikare kugenda neza. Masalama.